Amashirahamwe aharanira ineza y'abenegihugu akorera mu gisata c'ibidukikije arashima utwigoro tumaze kugirwa na Reta y'u Burundi mu ntumbero yo gukingira ibidukikije. Ivyo vyashikirijwe kuri uyu wa 14 Gitega umwaka wa 2022 na ineza n'inzigo arongoye urunani rw'amashirahamwe akorera mu gisata co gukingira ibidukikije no kurwanya ingaruka ziva kwihindagurika ry'ibihe CODEC harikiye mu mugambi dukurire hamwe. Hari mu ruganda rwatunganijwe n'urwo runani mu ntara ya Gitega. Amashirahamwe ari muri kino gisata arashima ibimaze gukorwa na Leta y'u Burundi mu gisata c'ibidukikije no kurwanya ingaruka ziva kwihindagurika ry'ibihe. Aha twovuga amategeko atandukanye yashizweho mu gisata c'amashamba, mu gisata c'ibidukikije, mu gisata c'ihindagurika ry'ibihe, mu gisata c'ibinyabuzima no mu gisata c'amazi ari naco cadukoranije no munsi. Ayo mategeko arafasha cane abakorera muri ico gisata mu gushira mu ngiro amahangiro n'ibikorwa babihaye. Ayo mategeko yose rero arunganirana ku buryo atawoshira mu ngiro rimwe ngo yibagire irindi kuko yose agenda yuzuzanya. Amashirahamwe rero ari muri kino gisata cihaye gukingira ibidukikije no kurwanya ingaruka ziva kwihindagurika ry'ibihe asanga amwe muri ayo mategeko yarahakwiye kunganirwa mbere agahabwa inyandiko mperekeza kugira ashobore kurangura neza ico yashiriweho na cane mu gisata c'amazi ari naco cadukoranije uno munsi. Naho biri uko ayo mashirahamwe yemeza ko itegeko rigenga amazi ryashizweho mu mwaka w'2012 rigifise agahaze na cane mu kuba ingingo mperekeza zategerezwa kujana naryo gushika ubu zitarajaho. Ayo mashirahamwe akemeza ko Uburundi bufise amazi menshi mugabo gushika ubu ariko aratosekazwa. Ntawo bideha yuko Uburundi bufise amazi menshi mugabo ahatari hake hariko hibonekeza ihungabanwa y'ubwo butunzi kama bitewe n'igwirana ry'abantu, ibikorwa bitandukanye bikorerwa mu bibanza birimwo amazi, ivyerekanwa no gusahuranwa k'ubwo butunzi kama. Aha twovuga na cane nk'ikiyaga Tanganyika giharugwa mu bubiko bukomeye bw'amazi meza kw'isi nzima, mugabo kugera ubu kibangamiwe n'itosekazwa ry'imicafu, amazi mabi, ubumara buva mu mihana na canke mu mahinguriro biri mu bisagara canke mu bigwati byubatse ku nkengera z'ico kiyaga. Aha nta wokwirengagiza kandi n'ayandi mazi ari mu bindi bibanza abangamiwe mu buryo butandukanye ku buryo atawovuga ko ayo mazi y'u Burundi naho ari meza ko ari kimenyetso ntabesha ko ariko aratosekaza. Ivyo rero biruko mu gihe hari itegeko ry'amazi nimero 1 akarango gahagaze ubusa kabiri ryo kuwa 2026 ntwarandi umwaka wa 2012 rigenga amazi rikongera rikerekana ingene ubwo butunzi kama bugizwe n'amazi mu Burundi bwokingirwa neza. Ariko haragahaze mwishirwa mu ngiro ry'iryo tegeko kubera biboneka ko naho rimaze ikiringo gishika imyaka 10 hari amategeko mperekeza ryabuze kugira ngo rishobore kurangura neza, rishobore kuranguka no gukora mu ntumbero yo gukingira ubutunzi kama bw'amazi bw'u Burundi. Aha twovuga nk'itegeko mperekeza rimwe ryari gushigwaho rishiraho ikigega cy'igihugu gihariwe ibibazo by'amazi ritigeze rishigwaho nkuko tubisanga ku ngingo y'iryo tegeko za 33 na 34 y'iryo tegeko rigenga amazi mu Burundi. Ayo mashirahamwe rero akaba yaratumiye abegwa n'ico gisata c'amazi kugira ngo bicare barabe icokorwa maze amazi n'amategeko ayagenga bishobore gukingirwa. Ikibazo c'amazi mu Burundi ni catwese ari naco gituma twabahamagaye ngo twicare twongere duhanahana ivyiyumviro kugena iryo tegeko ryoronka amategeko aryunganira yose nkuko ribitegekanya mu ntumbero yo gukora neza no gukingira iryo tunga kama rigizwe n'amazi. Aha rero no munsi tukaba tuza guhanahana ivyiyumviro twunganire ubuvugizi kuri ayo mategeko bwateguwe n'irihuriro ry'amashirahamwe yishinze gukingira ibidukikije no kurwanya ingaruka ziva kwihindagurika ry'ibihe.